Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2024 ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko mukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira umuntu umwe yarapfuye uwundi arakomereka bikomeye barashwe n'abantu bataramenyekana ku mutumba wa Gihundwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu bamwe mu bajejwe intwaro ku mutumba bamenyesha ko abandi bari bateramanye n'abo babiri bashoboye kwiruka mu ntwaro no mu gipolisi baremeza ayo makuru bakavuga ko bari mu matohoza mu gatondo ko kuri uyu w'Imana abajejwe umutekano bazindutse barasaka kuri uwo mutumba amakuru atangwa n'abahaba akabavuga ko atacu bahatoye kandi n'abanyagihugu basanze badafise udukaye tw'umuryango baciye barekurwa inyuma y'impanuro vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi ni inkuru ibabaje ni n'inkuru kandi iteye agashavu mu ntara ya Cibitoke hari ikiziga catowe mu gitondo co kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru wa komine Rugombo umubiri wiwe wariko ibikomere amakuru ava mu gipolisi akaba amenyesha ko yoba yarishwa kubiswe n'abantu bataramenyekana bamwagiriza ubusuma Roger Ahishakiye komiseri w'igipolisi aho mu Rugombo akaba avuga ko abantu babiri bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko umunezero abarundi bafise hari kubera amazi bahaye Yezu anyotewe umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko Aburahamu Yakobo na Yezu banyoye ku mazi y'u Burundi arico gituma abarundi bafise akanyamuneza vyavuye ku mazi Yezu yanyoye y'u Burundi anyotewe aca basigarana uwo muhezagiro ni mu gihe anavuga ko u Burundi ari Edeni hivurwa muri Bibiliya umukuru w'igihugu c'u Burundi amenyesha abarundi bose ko igihugu c'u Burundi ari umurima wa Edeni umurima uvurwa muri Bibiliya ibi Evariste Ndayishimiye akaba yarabivugiye kuri hoteli Club Dirac Tanganyika kuri uyu wa kabiri mu nama rukokoma yiga ku bijanye n'ingenzi n'abamukerarugendo mu Burundi vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi abakoze ibitero iburinga ndetse no muri komine Vugizo bagiye gufatwa bashikirizwe ubutungane umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Leonard Manirakiza yizeza abarundi na cane ababuriye ababo mu bitero vyakozwe n'umuharire ditabara Buringa ndetse no muri komine Vugizo ko bazokora uko bashoboye bo kose kugira abakoze iryo bara bafatwe bashikirizwe ubutungane vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure wewe ico utegerezwa gusa nyene no kubandanya kumwe natwe isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko hama ubudushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije rero kubandanya kumwe natwe ano makuru rero nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru hivuga ko ngo umunezero abarundi bafise ari ukubera amazi bahaye Yezu anyotewe ivyo nyene nibishikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko Aburahamu Yakobo ndetse na Yezu banyoye ku mazi y'u Burundi arico gituma abarundi bafise akanyamuneza bikaba vyaravuye ngo ku mazi Yezu yanyoye y'u Burundi anyotewe aca abasigarana uwo muhezagiro ibi yabivugiye kuri uyu wa kabiri mu nama rukokoma yiga ku bijanye n'igisata c'ingenzi mu Burundi muri iyo nama yaragarutse kandi ku barundi basohotse igihugu bakakivuga nabi akaba agira ati abarundi basohotse igihugu bakakivuga nabi abo nibo basohotse wa murima wa Edeni kubera ivyaha vyabo kandi kuwugarukamwo bizobagora batihanye
Evariste Ndayishimiye arongera ati Aburahamu Yakobo na Yezu banyoye ku mazi y'i Burundi arico gituma abarundi buzuye umunezero. Yezu yerekana abahiriwe aba ari bo. Yezu ati nari nyotewe murampa ico kunywa, nari kavantara murantora, nawe yari kavantara anyotewe turamuha icanywa. Umuhezagiro rero abarundi bafise uva ku mazi twahaye Yezu. Ni mu gihe Evariste Ndayishimiye anavuga ko Uburundi ari Edeni ivurwa muri Bibiliya. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko igihugu c'u Burundi ari umurima wa Edeni, umurima uvurwa muri Bibiliya. Ibi Evariste Ndayishimiye yabivugiye kuri Hotel Club du Lac Tanganyika kuri uyu wa kabiri mu nama rukokoma yiga ku bijanye n'ingenzi na ba mukerarugendo mu Burundi. Evariste Ndayishimiye akaba agira ati ubwato bwa Nowa buvurwa muri Bibiliya bwavuye mu Burundi. Imvura y'igihuhusi yarimwo imiyaga myinshi, ubwato bwari i Burundi. Umuyaga urabutwara, hanyuma umwuzure wagiye guhera bugeze hariya muri Isirayeli. Babonye uruzi ruhari baca bibaza ngo ni Rusizi. Za nzuzi zikikije umurima wa Edeni ni Rusizi, ni Ruvubu, Maragarazi n'Akanyaru. Arongera ati igituma mwebwe mutavyemera ni kubera ba bamarayika bafise inkota z'umuriro bahakinga, bakabakinga mu maso ntimubone ko muri Edeni, muri wa murima wa Edeni. Muze mubaze abanyamahanga iyo baje mu Burundi, ubwo nyene muze mwumve ko hatari isumaku ibakwega, bagaca bavuga bati turashitse mw'ijuru. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko ngo abakoze igitero i Buringa ndetse no muri komine Vugizo bagiye gufatwa bagashikirizwa ubutungane. Ivyo ni ibishikirizwa na Leonard Manirakiza. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Leonard Manirakiza yizeza abarundi na cane cane ababuriye ababo mu bitero vyakozwe n'umuharire Tabara i Buringa ndetse no muri komine Vugizo ko bazokora uko bashoboye kugira ngo abakoze iryo bara bafatwe bashikirizwe ubutungane. Leonard Manirakiza akaba amenyesha kandi ko huguruwe idosiye zibiri z'ivyaha mu butungane. Akaba agira ati mw'ijoro ry'uwa 25 Ruhuma umwaka w'ibihumbi 2024 inkozi z'ikibi zikora iterabwoba zihurikiye mu muharire Tabara zarateye i Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, aho hishwe abantu 9 hakomeretswa abakomeretse. Imodoka zaturiwe n'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD yasambuwe. Ico gitero cashitse mu gihe hari haherutse kuba ikindi gitero cakozwe kuwa 22 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 zone Vugizo komine Gatumba mu ntara ya Bujumbura kigahitana abantu 20. Kubw'ivyo bitero vy'iterabwoba bibiri huguruwe amadosiye y'icaha abiri. Ubutungane bw'u Burundi buciye ku mushikirizamanza wa Repubulika burasubiye kwizeza abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara nabo babikoranye bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane. Umuntu wese afise ivyo asaba ntakwiye kubanza kwica no gusesa amaraso ya kiremwa muntu, ahubwo akwiye inzira y'ibiganiro nk'inzira ishikana igihugu ku mahoro. Leta y'u Burundi ikwiye kuraba ku neza y'abenegihugu ikagira utwigoro dufadika mu gucungera umutekano w'abenegihugu kugira abansi b'igihugu ntibaronke aho bamenera. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kugira umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ngaha kuri no mbonesha kure nyene tugushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nko mu gisata c'ubutungane, mu gisata ca politike, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'ingenzi, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse no mu bindi bisata bitandukanye. Wewe ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ufyonda sabone canke subscribe.
ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.